sagaseshwa rumuri mu bisagara haguma hacikagurika umuyagankuba kandi hariko harubakwa amabaraje atandukanye kandi bakatubwira ko byose bimeze neza mukatubwira ko batubwira ko musiguro zitangwa muri jide zovuga ko ari ivyuma ko baracomeka bizohera ryari abantu ivyo bintu byo gucikagurika umuyagankuba kandi dusama amabaraje menshi bizohera ryari hamaho nyene muri regidezo tugize imisi tubona regide zishika amakarti atandukanye ifata ivyuma amakonteri insinga bingana n'amatoni byanditse ko regidezo ivyo vyuma n'indaba yabikuye mu bubiko bwa regidezo kugira byisangwe mu makartier mbega ko byafashwe ntitwamenye byagenze ni bande babikuyeyo barahanye byo byagenze gute bigenda gute ivyuma biri ko regidezo byakumwe regidezo bisanzwe mu makartier amatoni n'amatoni ku kibazo ca mbere kijanye n'umuyagankuba ugumucikagurika nivyo sagaseseshwa rumuri nga mu gisagara cane mu gisagara ca Bujumbura birigaragaza kubera imihora ishaje nk'uko mubizi igihugu cacu cafashe intumbero irashe yuko giteza imbere igisata c'umuyagankuba kanatsinda ni kirumara mu iterambere ry'igihugu uno munsi ingomero nyinshi zigiye kwinjira mu muhora mugoro wacafatwa ni ingingo mperekeza ingingo z'uko imihora nka yose mu gihugu inagurwa kugira ngo umuyagankuba ugende atagatosi murabizo kubijanye n'umuyagankuba naho ko barakantu kagatsinga utaburanwa n'amaso gashobora gutuma ikartier yose izima imihora y'ikanagurwa tworemesha bene gihugu kugira ngo tubabwira tuti umuyaga nk'ugiye kuboneka ari mwinshi kuko ingomero zigiye kwinjira zitari nke mu muhora ubu hagiye uruzibazi vuba zoja rusumo force megawatt 26 mu nyuma kabusez megawatt 20 nuko biko birajana no kunagura imihora bavyizere mu kiringo kingana gute ibikorwa biko birakogwa sinovuga ngo nejo ni hirya yejo mugabo abakozi nkuko mubibona none n'intumbero ya leta twese turi ku kivi kandi dukwana ingufu nyinshi tugira tuti bishobotse vuba vyoba na vyiza kubera nka regide zayo ni n'umudandaji igira iti amatara acitse nivyo umwene gihugu arahomba mugo nanye ntaje ibihomvye murakoze umuyobozi wa regidezo yarijeje abene igihugu yuko uwo muyaga nkuba mu kwezi kwa Kigarama ku 12 uzoba wamaze kuboneka ko abashaka twebwe twese tukeneye canke abandi bashaka kuja mu rudandazwa bazoca boroherezwa murakoze kubijanye navyo n'ibikoresho vya regidezo ibikoresho vya regidezo vyibwa yakibajije ukuntu ati bigenda gute yaba nari umusuma nari kubimenya ingene bigenda mugabo amatohoza ico no mubwira nuko icaha caramyeho icaha mu bantu caramyeho amatohoza ariko araba iyo habaye nk'ivyanka bijya igica gikorwa nuko tuca dushikiriza ubutungane bakadufasha hama rero amatohoza ariko arakorwa kandi atera imbere ahubwo hajya na kera ubusuma bwaraba ariko ubu turashimira abene igihugu bafashe intumbero yuko ivyabo bitanyagwa babona baradoma urutoki bakadoriya bati twabonye ibintu kanaka tubona bitema ntituzoba turiko turahomba ahubwo tubagiye ahubwo no kubatera intege tugira tuti umuntu wese uzobona ari ibintu bike banyonogwa ubutunzi bw'igihugu ubudome ku rutoki hanyuma ingingo zifatwe n'abijejwe amatohoza ageze kure kandi bamwe bamaze no gufatwa muri abagiye bakora ivyo vyaha n'umuvugizi w'ubushikiranganje ubudandaji
gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Nk'uko mubivuze, umumenyeshamakuru Joseph yabajije ku bijanye n'amatoni y'isukari nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije mu kiganiro aheruka gushikiriza abamenyeshamakuru. Ku bijanye rero n'isukari, nk'uko mubizi, isukari ya Sosumo irabandanya itangwa ku bene gihugu, eka mbere no ku mahinguriro asanzwe akenera iyo sukari kugira ngo ashobore guhingura ibindi basanzwe bahingura. Hanyuma n'isukari ivuye hanze iza gusahiriza muri ico gisata irabandanya iza kugira ngo ishobore gusahiriza muri ico gisata mu gihe Sosumo iba ikehaniwe canke itarashobora kwinjira mu kiringo cyo kwimbura. Aha icyo twashaka kumenyesha nuko muri kino gihe nk'uko mumaze imisi mubibona, Sosumo yamaze kwinjira mu kigabane cyo kwimbura umwimbu w'isukari. Ariko icyo twashaka gushikiriza ngaha nuko kuvaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu ashikirije muri ico kiganiro, abagwizatunga benshi bituye ubushikiranganji baza gusaba impusha zo kuza kuzana isukari hanze. Ariko twashaka kumenyesha yuko intumbero siyo kuguma tuzerinze, nuko abagwizatunga bahamagariwe gusahiriza mu gisata cyo kugwiza umwimbo w'isukari usanzwe uhingurwa na Sosumo. Rero muri kino gihe twosaba abagwizatunga, ni muri iyo ntumbero tubandanya tubasaba ko mu bisata byose twokora ibishoboka byose kugira ngo ibintu dusanzwe dushobora guhingura ngaha mu gihugu cacu tubihingure bikwiye, dusahirize mu bisata byose bishoboka kugira ngo ku rwego rw'igihugu tugwize umwimbu dushobora gukoresha, hanyuma dushore umusesekara. Yaciye abaza ati none mbega hoba hariko hakorwa iki mu bijanye no gusanura canke kongereza imirima y'ibikaju muri Sosumo. Nk'uko mwamaze kubimenyeshwa, muri Sosumo igikorwa kiriko kirakorwa cyane cihutirwa no kugwiza imivyaro y'ibikaju ijanye na kino gihe kandi ishobora kugwiza umwimbu, hanyuma igashobora no gutanga umwimbu ukwiriye. Imivyaro rero irenga ubwoko 22 uriko urageragezwa. Hanyuma mu bijanye no gutunganya naho ihinguriro Sosumo ubu murazi yuko iryo hinguriro ubwa mbere rirabanza rigakurikiranwa n'abajejwe uburimyi n'ubworozi, hanyuma mu bijanye naho n'urudandazwa ubushikiranganji bw'ubudandaji buraheza bugakurikirana ibijanye n'umwimbu uba washoboye kuboneka mu bijanye n'ico gisata. Nitwa Ndikumasabo Clement, nkabandi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Hari ikibazo cyabajijwe n'umumenyesha makuru ku bijanye n'uyu munsi n'umunsi mukuru w'abayisilamu, aho bashoboye kuronswa ruhusha rwo kubaga ibitungwa. Kabaza ati none ku bandi bobo ubwo ruhusha ntigoshobora gutangwa kugira ngo nabonye bishobore kuborohera. Akongera kandi akavuga ati mbega none ati abayangayanga bobo ntivyoshoboka yuko nabonye bashobora kuronka akajya gusura kubaga ibitungwa canke bashobora kwikenura muri canke na kiriya tibobo ntaco kuba kugira ngo nabonye bashobore kuronka uburenganzira bwo kudandaza ibitungwa. Iki kibazo rero cyo no menyesha abariko baratwumviriza nuko uruhusha rwatanzwe n'uruhusha rudasanzwe rwahawe umuryango w'Abayisilamu kugira ngo bashobore gukora
uwo munsi mukuru wabo. Ngira murazi neza yuko igihugu cashize Imana imbere, igihugu cacu cashize Imana imbere kandi biri no mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Hanyuma ku bayisilamu nabo ku kwemera kwabo barabisavye kuko muri uko kwemera kwabo baravuga bati harakeneye yuko tubaga ibitungwa. Ariko ntitugaruke mw'idonido, basavye bati abandi bavyipfuza urwo ruhusha barashobora kuruhabwa. Niho ngira nshike. Hanyuma rero uruhusha rwaramaze gutangwa kandi vyagenze neza. Ku bandi nabo bavuga bati turakeneye yuko duronswa urwo ruhusha, icyo twabwira nuko boshishikara ahubwo kubahiriza ingingo zagiye zifatwa kuri iki kibazo kijanye n'inyonko yo mu kiyaya ca Rift. Izo ngingo rero zafashwe ku neza ya twese kugira ngo dushobore kwikingira, tongere kandi dushobore no gukingira ibitungwa.